Urusasu rumwe gusa rw'umurashi w'intahusha Kajorgis rwari ruhagije ngo umuganwa Rwagasore aryamire ukuboko kw'abagabo. Uyu munsi Uburundi n'abarundi bibuta imyaka 64 rumanyi umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Nkuko vyama bigenda ibirori vyo kumwibuka bitanguzwa n'inkuka ya misa yo kumusabira yitabirwa n'abategetsi batandukanye mu gihugu hereye ku mukuru w'igihugu bigasozerwa no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwiri ku mutumba Vugizo mu gisagara ca Bujumbura inyuma yo kuzirikana ijambo yashikirije mu 61 aho mugambwe we ipona watsinda amatora y'abashinga amateka. Rwagasore yoba yagandaguwe kubera iki? Benshi mu Barundi ndetse no mu nyigisho zigishwa mu mashure bavuga ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yoba yishwe azira umugambi yari yaratanguje wo guhabuza inka yo kwikukira ngo Uburundi buve mu minwe y'abakava amahanga b'ababirigi. Yamara umwaka uheze mango nkaya hari umutohoji mu vyakahise yahishuye ibindi vyoba vyaratumye Rwagasore yicwa. Aloyizi Batungwa nayo yahoze ari komiseri mu mugwi CVR avuga ko Jean Kajorgis yari yahawe umuriyoni w'amafaranga y'amabirigi kugira arase umuganwa Rwagasore. Uyu mutohoji amenyesha ko ayo mafaranga yayemeye kumva yuko yari afise umugambi wo kugira ubukwe n'umukobwa yarareheje. Ico kiraka c'amaraso Kajorgis ngo yari yagihawe n'umudandaza w'umugereki Iyatro uwo nawe akaba yarafitiye agashavu. Rwagasore inyuma yo kubona cuditse na Patrice Lumumba incungu yo kwikukira y'igihugu ca Kongo Kinshasa. Uyu nawe cyo kimwe n'umugambi we MNC bakaba bari baratoteje abadandaza b'abanyaburayi mu rugamba rwo kurondera intaye yo kwikukira. Uyo mugiriki Kajorgis yamurashi urusoro rumwe rudende Rwagasore abaritavye Imana. Ico gihe hari mu ntango za weekend ku munsi wa gatanu isaha 4:44 z'ijoro nkuko mutohoji abandanya bimenyesha. Barutwa nayo avuga ko Kajorgis yahavuye afatwa tabwa muri yompi mu gihe imodoka yakoresheje ari karahunga yamufanye agahava ahagarika iyindi modoka ngo imwunguruze asanganya yamwambutsa abangira icenge umwami w'u Burundi yarahejeje guhekura. Kuwa 30 ruheshi mu 62 buca Uburundi bwikukira urubanza rwo kwicwa yari yaciriwe rwarashizwe mu ngiro arasirwa ku kibuga c'umupira w'amaguru Igitega. Muri iyo ntaye yacishije kumbonesha kure y'igihugu uyu mutohoji wa kahise yaragarutse ku kugena inyuma y'urufu rw'umuganwa Rwagasore umutamukanyi wiwe Marie-Rose Ntamikevyo yabayeho nabi gushika aho apfa yishwe n'akabonge. Avuga ko inyuma y'umwaka umwe Rwagasore yishwe abana biwe nabo bahavuye bamukurikira mu 63. Nubwo ngo biruko hari igipfungu kubijanye n'icahitanya abo bana aho bamwe begeka urupfu rwabo kuba bikira bari bashinzwe kubavura ku bitaro Hôpital Rodin vyavuye vyitwa Clinique Prince Louis Rwagasore. Naye umukenyezi wiwe ngo yahavuye yitaba Imana mu 77 abayeho nabi cane mbere akarangwa ngo no kunywa inzoga nyinshi aho yarasavye indaro ku Mutanga Sud. Ikindi ashikiriza nuko uyo mukenyezi ngo atana kimwe yigeze aronswa mu butunzi bwa Rwagasore yaba amazu canke amamodoka. Muri no myaka ya vuba yaramaze kwitaba Imana niho yakomorerwa imwe mu mazu yasigwa na Rwagasore iyo nayo ikaba ari nyubakwa ikoreramwo magazine jimbere kwibarabara Boulevard de Ripon. Hari ibindi wowe uzi ku rupfu rwa Rwagasore? Dusangize muri commentaire.